kinini kuko nibaza ko ndagaheruka nkiri umwana. Enfance yanje deja yaranzwe n'ubukubaganya bwinshi. Nk'ubu unye barabuza abana bakiri bato kuja ku marezo sociaux kubera bishobora kubaperturba mu mutwe whatever ivyo nivyo bica binza. Ntibaza kuntora kubera mvyibushe nabwa ntibirimwo mu makritère so nibanyanka ntibizoba ari ivyo. Hama ndavuga ntatsinde ndakubabazwa n'abajya abantu. Jewe nakibaza mbwa bajya baraza kuba baraframe. Na warumigwa mu ndavuga nti okay. Natawe ibyanditse ngabo musigurira igituma bimeze gutyo. Habaye iki? Ntavyo bari bazi. Barinzira umuntu araba élu then ngo no. Baca baza kuvuga donc après yuko atagize. Umuntu yarabaye élu hama baravuga ko atakwije amakritère barabimukura kubera iki yabigumje nko muri bio yiwe. Kubera normalement le 5 août nije nambaye couronne. Hello best femme, bonjour, bonsoir, bon après-midi bivanye naho urabiye iyi episode. Hama nkaba ndabahaye ikaze muri Gasongabugari show aka GB257. Hama uno musi rero ufise umu invité. Murabizi ko sinza ngahandi jenye namafise umu invité. Uno musi ufise umu invité ari spécial. Hari umuntu yavuze ngo chacun est unique dans son genre. Ego. Uno musi ufise umu invité ari spécial aza kutuyagira ku bintu byiwe. Muri 2022 yaritoje muri competition ya Miss University Africa haheze igihe gito. Hacasohoka ikete rivuga yuko bagize uwundi. Hama mu nyuma ari presenta muri competition ya Miss Earth 2022. Uwo muntu mucamwibaza ati uwo muntu ninde? Point d'interrogation. Muko mushaka kumumenya mugumane nanje kugira muze kumenya byinshi kuri we kubyerekeye ama competition ngera participamwo ndetse munumvirize n'ama challenge yagiye arahura nayo. Hama ndashimira Flamboyant Garden ko nadutije ikibanza ni ikibanza ciza cyane je namanda bibabwira. Muzo gisohokeremo kugira namwe mukibona. Hama rero tugenda Gasongabugari, let's go. Ndakuramukije cyane. Yamuca. Ndaguha ikaze ku Gasongabugari. Mwakoze cyane. Areze igihe kinini kutakicara. Utatubesha. Shagiye kinini kuko nibaza ko ndagaheruka nkiri umwana. Okay. Ndumva en tout cas yaciye igihe kinini. Ego cyane. Musha kwibwira abantu batari bariko baraturaba batabazi. Bonjour le Burundi. Mon nom est Claudie Lauria. J'ai 21 ans et je suis étudiante à l'université Lumière de Bujumbura dans la faculté de gestion et administration des affaires. Lauria akundi kiyankiki. Lauria akunda abantu. Akunda gutwenga. Akunda kuryoherwa. Gutamba. Ku discovering ibintu bishasha, kumenya ibintu bishasha, abantu bashasha. En général, on se calme. Ok. Tubwire amasouvenir atatu yaranze enfance yawe. Anto kugerageje kwimvira enfance yawe tuvuga ati ibi bintu bitatu nivyo ncambona. Ok. Enfance yanje deja yaranzwe n'ubukubaganya bwinshi. Ndasi nkovu ngaha. Nkovu vraiment iboneka cyane, je sais pas si les gens peuvent voir. Yaboneka cyane. Yaboneka cyane, narakubise mu kiyo. Ivyo ndavyibuka cyane kubera yuko byarambabaje kandi navuye amaraso gose baranshonye. Ica kabiri nari ku mutonto wanje, j'étais avec des cousines twese tugenda muri douche. Hari ikintu kuri tuyau ya lavabo, ikintu kimeze je nabona ndumwana kari nk'ibag. Ndacamba. Okay. Ica giherayo. Tagenda kwa muganga. Ica gihirumva j'étais chez ma tante avec des cousines. Hama bacara telefone papa araza tutugana kwa muganga ndibuka nara muri amenyo yaragize n'inkovu. Yego caragoranye kuva gushikaho bagufata gushikaho nja kwa muganga. Gatatu ni kigabasha. Je pense muhira muri quartier n'abana twakinana. Twarakina football, twaragira ikinga. Abana benshi twabana ico gihe barakunda kuza gukinira muhira. C'est ça. Ok. Nuyihe munsi mu ndwi ukunda? Ewe. Gusumba undi iyindi yose. Abantu bose barafite umunsi bakunda mu ndwi. Ndakunda jeudi cyane. Jeudi. Cyanda kubwira ati tubwire ibintu ukora mu munsi. Jeudi? Yego. Ubu unye ndagenda ku kazi. Nabindi. Muga nkunda jeudi ko mba nziko le jour qui suit azaba ari vendredi. Donc weekend zabitanguye. Ok. Wumvise les réseaux sociaux. Wewe. Nibihe bintu bitatu bica bigutraversa l'esprit.
l'image, ibintu bitatu, Yego. l'image, la publicité, aussi ibintu bishobora kuvamo bibi. Genre, enfin, je pense que ça revient dans l'image. Peut-être ko bishobora ku nk'ubunye barabuza abana bakiri bato kuja ku marezo sociaux kubera bishobora kubaperturba mu mutwe whatever ivyo nivyo bica binza. Reka rero mvuge twinjire mu makompetisiyo agiye urajamo 2022 uragiye muri kompetisiyo ya Miss University Africa uritoje wamenye ijya kompetisiyo gute ni iki cagumotive gutuma uyijamo Insta yanje yarampushije gose like muri jewe narumvise yuko nshaka kubigerageza kubera ko narimenyereye yuko aba Miss ari abantu bonze ndaraba mu makritère ndabura ndarondera ibiro ndabura ndavuga ega bya bintu biri serieux urashobora nanjye ndashobora kwiyandikisha why not kandi ico gihe vraiment sinanyumvise cyane n'uno munsi hama nabimenye ku marezo sociaux parce que les gens ont posté ça abantu muri organisation hama niho nabimenye mugabo hasohotse amafishi abiri ya mbere irasohoka ndabishaka abantu twari kumwe bambwira ngo ukije gukora iki n'ibiki sitakuwa nja kwa Miss ndavuga bon basi hacasohoka ya kabiri yo y'umutima uranga biranga ko bihangana ati jewe umutima waranyankiye vraiment ndavuga nti uraze ibyo abantu bambwira birabasha ndagiye iby'abandi bose narabajije kamwe abavyeyi ndabasigura ndavuga katire ibintu bibi la famille proche hariho style abambwiye ego nabambwiye oya abavyeyi banje babiri bavuze ko atakibazo ndavuga ati abandi amavi yabo umviriza ndakubwire twagiye ndagira rero ndatanta ma chance nabakote urashitse muri rya competition urasanzemo abandi bakobwa nuvuga atari bake wababona gute ababari basabe wawe we igiki wabiyumvira navuga ni quand même hariho umukobwa jewe karo yanje par rapport à abandi mbajenari mvyibushe gatoye ku bandi twari babiri umwe quand même elle a pas été retenue hama ndavuga quand même bon j'avais confiance en moi quand même sinigeze niyumvira ati ntibaza kuntora ko yamvyibushe ndavuga ntibirimwo mu makritère so nibanyanka ntibizoba ari ivyo nabona yuko ari abakobwa nyine bafise taille y'aba Miss urashitse muri rya competition mbega we wari wapresenté projet yihaye il y avait pas de projet à présenter muri Miss University wagenda yuko nyine yari ibibazo bakubaza sur l'Afrique tu devais être renseigné ukabuzi bakubaza ibibazo ukishura neza bari bashaka umuntu azi kuvuga neza avuga neza imbere y'abantu nivyo baravye hama le 5 août uratowe barakubwiye yuko muri salle harageze yuko bavuga uwatowe baraguhamagaye ko wabaye Miss Africa Miss University Africa voilà we wimvise gute nararyohewe kubera warabyiziga ko dumo non ntacyo wiziga non enfin navuga nti ndafise j'ai mes chances navuga nti j'ai mes chances muga ntatsinze ntacu gutuma naryohewe kubera y avait beaucoup de gens de ma famille kandi ibintu natahuye abantu bakuze abantu menyereye ko 21h baba baryamye ico gihe ari minuit et demi bacari ngaho bose bararyohewe hama ndavuga nti ntatsinze nza kubabazwa n'abajya abantu jewe nakibazo mbwa bajya baraza kuba baraframe hama niyumvise ndyohewe kubera nyine abantu bari baje kunsapotinga la famille les amis haraheze umwanya muto utowe hama haca hasohoka une lettre ivuye muri organisation ndibaza au niveau de l'Afrique ngira ivuga yuko wewe peut-être udakwije amakritère baca bavuga uwundi wabimenye gute wabyifashemo gute alors je nabimenye bijya bintu byabaye annoncé c'était un samedi harezi imisi ngani ki utsinze c'était le samedi qui suivait c'était une semaine après kuko compétition yabaye vendredi mardi baca baranyandikira turagukeneye uze kuza bishobotse uzanane na mama wawe papa wawe canke umuntu nyene wawe je sais pas donc ok je vais venir avec ma mère hama ndagenda nzi ngo
ngiye peut-être gusinya ibintu by'amaprix bampaye tout ça mugabo dushitse turicara turamutsa tubwisha ok mugabo on a une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle de vendredi à mardi. Ok. Mauvaise nouvelle ou nyene. C'est quoi ça? Turaduha lettre ngo niyoze yuko imbere yuko dutangura kuvuga ngo tubanza tukabaha iyo kete mukayisoma. Baca bamera nk'uyiha mama nazo mpereza shaka. Masoma ivyo n'ibikizana. Mauvaise nouvelle mpera kuri jewe. Ndasoma mon visage s'est défiguré ndiko ndasoma. Ona nyene hamutangura uri kurasoma bigahera. Waburiwe utari kuratahura why. Hama c'était une lettre écrite en anglais. Hama chandari muhama barasoma chandi ndarindira ko aheza nawe arumigwa munyuma ndavuga nti okay natawe ibyanditse ngabo musigurira igituma bimeze gutya habaye iki ntavyo bari bazi barinzira umuntu araba élu then ngo no bacoraza kuvuga donc après yuko atagize nuko nabimenye rero hama urumva ivyo nabimenye mardi then samedi niho vyasohotse je bari bambwiye yuko ariho biza gusohoka ndaryama tranquille nyaza ko navyutse ico gihe nka 10h avant bari bakubwiye yuko iyo information ishobora gusohoka ishobora kukubwira izoba publié yes ko abantu bategeza kuyimenya parce qu'en fait il devait y avoir des photos zo mu misa zose rukiri igihugu donc urumva atari je ngiye izo photo abantu bazozibona barabigira barambwira samedi izosohoka communique jewe niryamiye tranquille ndavyuka bisanzwe tutoye telefone yo sanga ama message y'abantu bambaza ibi n'ibiki habaye iki abantu bako baridoga des gens m'appellent mutima urasimba donc depuis mardi à samedi yego nari nagerageje kuvyibagira gato mugabo umutima urasimba abantu na mama wanje acarampamagara je suis en train de recevoir des appels des messages partout mugabo nyene abantu ndabasigurira ni vyene vyanditse après moi aussi j'ai posté ça naragiye kuri Instagram yiwawe ndaraba muri bio yiwawe irimo turabona yuko wagumijemwe yuko uri Miss Universelle Africa 2022 kubera iki parce que j'ai été élue bon je natahura yuko ndi navuga ati uyu muntu yarabaye élu hama baravuga ko atakuja amakreta barabimukura kubera iki yabigumijemwe muri bio yiwe kubera normalement le 5 août nije nambaye couronne nga nivyo peut-être que urafite raison kubera ko warabaye en fait ego nubwo vyo vyarabaye bakankura ni nko umuntu woba Miss Burundi 2022 Miss Burundi 2023 akaza ça veut pas dire yuko utakiri Miss warigeze kumuba donc nanje narigeze kumuba so that's why chakwa zantukanye zakatari jeje nari ndagifise ari nandi baracibaje byo muri bio okay hama ukunda gusoma canke kuraba movie uye quand même ndiko ndakura nsigaye nkunda gusoma mugabo na film ndayikunda bon yaza ko ivyo biri hejuru urakoresha Facebook pas vraiment entre temps j'aimerais dire quelque chose hariho un faux compte iri ku izina ryanje y'umuntu yitwa Miss Lauria nishimwe ndamaze kubishira ku marezo yanje mugari kandi abicishemo c'est pas mon compte umuntu yandika ibintu des fois bitari vyiza si jewe konti yanje ya Facebook ni Lauria nishimwe mugabo ya Miss Lauria nishimwe si yanje voilà haheze igihe gito twace tukubona witoje muri competition ya Miss Earth wayimenye gute ko yari competition iri internationale ko yitwa Miss Earth umva ni Miss de la Terre hama ukuntu nayimenye c'est une organisation yitwa Embrace Africa qui m'a contacté à travers Peniel Nation ya Iritina yes yego nuko nayimenye hama ndakompleta ibintu formulaire vyategezwa kuba complété c'était trop long kuko umva ni tukinga nta guciriyemo turamenyere kubona ko bajya abantu bajya ko gose seruka igihugu usanga basohotse igihugu nka première dauphine nka deuxième dauphine nko mu misaba yarato wembega waseruka igihugu nkande nka good question nka Miss Earth ndibaza kuko urumva ego ndabizi yuko mu bindi
mu bisa niko bimeze kandi no mu bindi bihugu baragira competition ya Miss Earth y'ico gihugu then watowe ni wagenda guserukira muri Philippines niho bibera niho vyama bibera so je urumva nta competition yabaye naratowe bara nkuko undi yari gutorwa bagatora uwo donc nuko gasanzwe yari kugenda muri iyo competition yego okay urashitse muri iyo competition muri Philippines hariyo ngira activité imwe ibaye muri bayita bootcamp ijyamo muri let's say that hama uwo uri fotoje uri muri bikini induru irabaye induru ndashaka utubwire kiteke bavyifashemwo gute d'abord tukiri ngaho wabonye gute ko notre communauté y'abarundi bavyakiriye nabi wabibonye gute les gens te disent ça abantu baraza bakabikubwira je sinari ngaha urumva sinari nzi ibiko birabera ngaha hama rero abantu baranyandikira barambaza bite hariho uramaze kubona ya message gutera ubwoba umuntu aza akagutelefona akakubura parce que je me souviens j'étais encore une fois en train de défiler arantelefona arambura c'était une amie à moi arantelefona arambura acambwira shitse nsanga un message appelle-moi dès que tu vois ce message donc je tangwa ati peut-être ngira hari mpfuye canke hari ikindi kintu kiri catastrophique nk'ico cabaye non ça c'était quand même ico ari gihe abarundi bari babimenye mugo urumva babimenye reka dufate ko ari nka mercredi naye na défier mardi donc nabwo nti sûrement ni vya bindi ni ivyo nyene usanga mu message z'abandi bantu cana mu telefone carambaza wabonye ibiko biraba n'ibiki byose ko nabibonye mugabo ico gihe avant que abantu babimenya mama wanje yari yatanguye kuronka mu message arabimbwira nawe nyene naragize ubwoba mais après ça abavyeyi la famille ubona yuko bagusuteye natanda kimwe ko barakubwira continue ce que tu fais bandanye ivyo neza kora akazi kawe tusha ndatekana ntabwo banasuye kugira vraiment kandi nta n'amakommentaire y'abantu nagiye kuraba nagiye kubiraba nka 3 jours après sanga abantu baranyishehe barasaze bari c'est abantu kumbe nibi vyariko biraba so hariho umugenzi wanje wewe yagize ubwo akundusha arambwira ati we na mama wiwe baguma bavuga ati oya Lauria none azogaruka mu gihugu bizogenda gute ntagize ubwo ahubwo nyene bwo kubimba je sinzotapfa nukuri nta kintu cyo kuguma cyo kutataha canje muri je jamais sinigeze numva yuko notinya point yuko ngo ntasubira inyuma mugabo hari abantu bakwandikira message akakubwira ati ibintu byo ngaha byasaze ngo nta kindi kintu cavugwa nivyo mugabo urumva je naye nagiye kubikomaka nka 5 jours après 3 jours après ngiye kuraba ama commentaire sanga abantu baranyishe ndavuga none baranzi kuki bariko baranuka gute bamuriki oh my god mugabo après nyene nabifashe neza ntuka byarambabaje gato ryambere hari umunsi umwe ndazi nigeze kuba barandahira mugabo après ça gace bihera ntivyamaze umwanya munini okay ni sawa yuko ashoboye kugira au fait je nararavye parcours yo ndavuga ati uyu muntu ko afise persévérance idasanzwe merci shebe uyu mwana ntaza kubona kama uyu mwana nyene chérie wanje ça va tu vas bien basketball canke football I would say football okay kuja muri restaurant canke kuja kuri plage kuja kuri plage Miss Lauria nayahe ma projet ubu umwe arimwe nayafise muri kazoza sur le court terme nshaka kwanza guheza ishuri ryanje parce que naheje kwiga mais j'ai des examens à reprendre pour kuzogira stage rapport de stage d'un umuntu aheza aronke diplôme donc sur le court terme mon projet yanje muri no mwanya nayo sinon en attendant je travaille et mugabo urumva nzotekereza kubandanya ishuri ndariheza yego ikibazo nkunda kubaza abantu canyuma urafise ikibazo mbaza wewe yego okay ndashaka kuba gihari canke kidahari yego okay uri mushasha muri Gasongabugari show yego babigupropoje gute ntiwagize ubwoba wumva umengo nyene uri apte yo kuza kugira émission muri televiziyo nyene ndazi amakamera yego jo ubwa mbere ntabwo banagize kubera ko nahise ndamenyera kuja imbere ya kamera hama ica kabiri sinashobora kugira ubwoba kubera ko yari indoto ziwanje kuva kera
ego nivyo ntabwo rero nigeze ngira ahubwo nari ndyohewe cyane yari opportunité nziza urumva Voilà. oh super ni okay ubu rero tugiye dutandukarire partie ya kabiri yitwa 10 questions in 1 minute okay iyo partie rero aba hariho ama topics atatu hariho love hariho food hariho na music urahitamwo imwe mu ushaka ndakwaza ivyo bibazo 10 uvyishure mu munota umwe ushoboye kuvyisha ivyo bibazo 10 mu munota umwe uzobutsinza urumva nivyo ibibazo 10 yego mu munota umwe yego muri ndashwazisa muri ayo matopic muri ayo matopics atatu okay wayumvise yego ni love food na music yego bon déjà sinkunda ko je mu binja buzima bwanje donc love ni ibibazo bisanzwe oya no aranse ko tuja mu rukundo oya mbwa naho byanse bazakwaza ikoze kimwe cerekeye urukundo okay let's say music okay music nibaza ko ntunze uri nyuma ya kamera za kutugirira chronomètre ikibazo ca mbere indirimbo haraye muri no minsi yitwa Heartbreak Anniversary okay différence hagati ya EP na album sinzi ko ndakivuze différence yego ntayonzi urakunda kuririmba uri muri dusha nkuko benshi babigira cyane singenda muri dusha natwaye umuziki okay aba chanteur canke aba chanteuse babiri ukunda cyane Rihanna na Beyoncé okay on te propose kuba 24 heures umu chanteur canke chanteuse wa hano iwacu mu Burundi bohitamwo uza ko nawa Mokenzi indirimbo wama wisanga uri kuraririmba indirimbo nawa nisanga no kundere niyo onye mparaye okay indirimbo ya kera n'ubu ugikunda mwanya uri kuratujana okay Destiny's Child Brown Eyes okay ufise birthday bakubwiye yuko bakuzanira umuchanteur umwe ari mbe muri birthday yawe wogire mwanya uragiye ishuri kiconyene Beyoncé okay twari tugeze kuya kanga warugeze ku 18 umwe tumaze gukorana hariho umwe amaze kukubwira tuzoguma turabona azoshobora kugira byose uheruka yagize ku 9 ego nanje nateze kuri kida ndagushimiye cyane kubona vraiment wemeye kuza merci beaucoup à vous de m'avoir invité tukaba twizera ko n'undi musi uzogutumira kuzoza yego cyane gose okay très gentil à vous mwakoze cyane ndaryohewe okay nkaba namwe ndabashimiye kubona mwaravye ikiganiro nkaba nizera ko tuzosubira la fois prochaine n'indi episode mu fyonde kuri like mu ma commentaire mugende mutubwire ico mwashimye n'ico mutashimye munagisharinga n'abagenzi banyu hama je tukazosubira la fois prochaine bye bye